Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RP yamwitavye isango ry'amakuru yo kuri uno munsi wa gatandatu turi kugenekerezo rya 27 mu kakaro umwaka wa 2024 ingingo nkuru ashimikiyeko. Indwara ya karanda kibihara vy'inkende iherutse gutangazwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu hirateye ubwoba abanyagihugu bagatangazwa ariko n'ingene basabwa kwijukira isuku mu gukaraba kenshi mu gihe atamazi meza bafise. Ni mu ntango zano makuru muca mu bikwirikira. Nyidogo ni myinshi mu barimyi b'ibigori turi muri komine ya Busiga intara ya Ngozi intandaro yavyo unuko basabwa kuguruza amakonte kugira hacishwe ko amafaranga baheraniwe n'ikigo Anagesa cabaguriye umwimbu ivyo babona ko goba ari uruyeri bariko baragirirwa. Nayo mu kiganiro kw'isoko mwama mukurikira ku minsi yose ya gatandatu uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'abaganga b'abarundi baja gusaba ubuzi mu bindi bihugu mu kanya idonido. Ndasubiye kubaramutsa duhere mu gisata c'amagara y'abantu nanimejeje kubica ku masonga abanyagihugu mu mihinga itandukanye bumvise ko igihugu catewe n'akaranda k'ibihara vy'inkende bavuga ko iyo ndwara ibateye ubwoba naho basabwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuyirinda mu kugira isuku bamwe bamenyesha ko ico kitoroshe kuko atamazi akwiye bafise. Ikindi babona nuko ingendo yo kuramukanya bahana intoke ibandanya. Aba ni bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio Ingwara twarayumvise ku radio ariko aho duherereye ntayirahagera kuyikingira ndabona biragoye kubera amazi mu bice bimwe by'amakaritsiye nta mazi ahari. Abantu rero nibaze yuko ntibarayimenya neza kubera nta kintu kigaragara cy'uko bayikingira ko baramukanya uko byari bisanzwe gusa kubera y'indwara twumvise yuko yo bifatira no kw'isuku rike canke kuba ahantu hari abantu benshi. Ndabona neza yuko leta yofata ingamba zikomeye ikanakaburira regide zo kutuzanira amazi kuko ndabona neza yuko impingo myinshi n'umunsi atamazi ahari. Kuri iyo ngwara ya karanda twarumvise yuko umushikiranganji yasohoye urwandiko yemeza yuko iyo ngwara yateye mu Burundi ashikiriza n'ingingo ngenderwako abarundi bokwisunga kugira ngo bayirwanye ariko rero ntivyoroshe. Izo ngingo ko harimwo iyo gukaraba n'amazi meza n'isabuni ca bibaza mbega ko mbona umenga jewe aho mperereye batumaze igihe kinini atamazi aboneka biragoye kumenya rero ashobora gukaraba atagira amazi biragoye cane rero umenga kuyirinda ni nk'indoro gusa nuko nyene barundi tugikingiwe n'Imana ayandi hoho bw'abantu ntivyokoroha. Ikibazo gikomeye kugira ngo leta izoca ibihagurukira cane cane mu kurondera ngira inkingo ko nta nkingo zihabonetse abarundi twohona turazi isugirwa n'amazi muri iki gihe naho ngaha mu gisagara ca Ngozi nta mazi tuhabona. Iyo ngwara bita ibihara vy'ingobwe turayizi cane kandi n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo amagara y'abantu werutse gutangaza ko iyo ngwara yateye mu Burundi. Iyo ngwara mu kuyirwanya baduhamagarira gukaraba neza n'amazi meza kandi ku mwanya ikintu kidashoboka cane mu Burundi aho gushika ubu mu bisagara nka vyose amazi kuyaronka ari umutsi w'ibuye aho umuntu ashobora kumara ukwezi kurenga atabonye n'imari ry'amazi rikorotse mu matiyo ya Regides. Bishoboka rero kuyirwanya mu gihe abantu baguma bakorana ko mu kuramukanya no mu guhanahana ibintu bitandukanye. Iyo ngwara twarayumvise ivuga ku maradiyo mbere no ku mbuga ngurukanabumenyi turabona bivugwa. Ingwara tubona mbere naho duherereye rero ubwanjye hariho umwana nabonye ibimenyetso bimeze nk'iyo ngwara kwaka umuriro mwinshi no kugira uruherere ku mubiri kandi baca bamwirukankana kwa muganga. Bijanye no kuyirinda biragoye muri kino gihe turi mu bukene. Amazi aho mperereye ntayo, hari akarobine kamwe mu gisagara kirimo abantu barenga hafi 1000 ni ikibazo kandi urabona n'isabuni irazimvye kuno munsi
abarundi benshi usanga bibagora kuronka agasabune kigurwa igihumbi, ni bake bashobora kuronka igihumbi kugira ngo baronke agasabune. Abanyagihugu mu bisagara bikuru nka Bujumbura na Gitega babandanya batera akamo leta gutorera umuturama abana bo mwibarabara, iruhande yo gusahura abahita baranakwiragiza indwara ziturutse kw'isuku rike kubera umwanda bagendana bakura mu byo batoragura hirya no hino. Ni nkuru dushikirizwa na Janvier Ninahazo. Abana bo mwibarabara ngo baragisibije mu bisagara bitandukanye aho bashobora kuronka ivyo basahura abahita canke ku modoka nk'uko uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi abivuga. Yo amagasi barayakora nyene, amagasi barayakora. Ashugubaye na trovizere barayitwara canke bagatwara burya buntu umuntu aba yashize kuri ku modoka arama utudutara tundi umuntu yongerako ku modoka canke antene tuyatwara antene umuntu ashira cane cane amaretrovizere barayahanyura cane barazitwara. Ku mugwa mukuru wa politiki mu gisagara ca Gitega hoho ngo abo bana bo mwibarabara bajana na banyina babo. Ababa muri ico gisagara bakavuga ko n'indwara ziturutse kw'isuku rike abo bana basongera isibe mu kuzikwiragiza. Uho vyarenze urugero harigihe bazanana na banyina wabo bakirirwa barasubira muri ivyo yarara. Ingaruka twovuga ni nyinshi kubera ko mu gihe bariko baratora nk'ibivoka canke birya bigari bataye urumva ko ingaruka ni nyinshi z'indwara haba nk'amacinya, inzoka n'izindi ndwara zituruka ku mwanda muke. Ahandi hiborekeza abana bo mwibarabara ni nko kw'isoko rikuru rya Gitega muri quartier Swahili aha muri Nyamugari ku masanganzira ku bituro vy'amabisi aho mbere basanga bariko baranasegereza. Ivyo bikaba biruko mu gihe umugambi wa leta wo gukura abo bana mwibarabara watawe kuw'amazi. Janvier Ninahazwe urakenuye. Tuje mu vy'imigenderanire. Misale Mugomberwa Claude n'umushinga amateka wo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo aherutse kwandikira umushikiranganje ajejwe ubudandaji na buramatari w'iyo ntara abasaba gukurikirana no kugaruza igitoro c'abanyagihugu bo muri teritware ya Uvira bashoreye mu Burundi kubera ikena ry'igitoro riharangwa. Uyu mushinga amateka amenyesha ko abo banyekongo banyazwe utwabo n'igipolisi c'u Burundi muri zone ya Gatumba mu gihe babikoze mu ntumbero yo gusahiriza ababanyi bari mu ngorane. Reka tubibaze Eric Niyonzima. Kwigenekezo rya 23 kwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2024 ni umushinga amateka yatowe mu karere k'intara ya Kivu y'Amajepfo Misale Mugomberwa Claude muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo yandikira umufatso narongoye ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro umukuru w'igisagara ca Uvira n'urongoye teritwari yose ya Uvira abasaba guhagarara inyungu z'abanyagihugu baserukira muri teritwari ya Uvira bambutwawe n'igipolisi c'u Burundi muri zone Gatumba. Muri ubwo rwandiko uyu mushinga amateka yagize ati mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu haribonekeje urudandazwa rw'igitoro kiva mu ntara yacu ya Kivu y'Amajepfo neza muri Uvira ihana urubibe n'u Burundi. Ubwo rudandazwa rwateye ingorane zitari nkeya nk'ikena ry'ico gitoro n'iduzwa ry'ibiciro vyacu mu karere kacu. Ubwo rudandazwa rwavuye ruhagarikwa ariko mu nyuma twumva ngo abategetsi b'u Burundi bumvikanye n'abakongo ko urwo rudandazwa rwobandanya kugira ngo basahirize abanyagihugu babo bari mu bukene ntangere bw'igitoro. Nuko urwo rudandazwa rurasubira abanyavira bagashora ico gitoro mu Burundi. Ikibabaje nuko Barundi nyene bariko barasahirizwa n'abanyekongo aribo bagarutse kubasahura. Igipolisi co muri zone Gatumba carambuye amabida atari make abanyekongo ndetse binatuma n'igisirikare ca Kongo cikikamukiza mu kurisha amafaranga 3,000 kw'ibido y'igitoro ijabukanywe mu Burundi. Nico gituma rero ndabasavye mwabategetsi mwe gukora ivyo mujejwe kugira abanyagihugu bacu ba Kongo basubizwe utwabo kandi batunganirizwe. Uko niko umushinga amateka Misale Mugomberwa Claude yabishikirije muri urwo rwandiko. Eric Niyonzima mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate duce tubananya n'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Umwaka ugize kabiri ikigo cy'igihugu anagesa kigura umwimbu w'ibigori by'abanyagihugu hirya no hino humvikana imyidogo y'abantu badashimishwa no gukorana na anagesa. Umwaka uheze amatoni ibihumbi y'ibigori yaregeranijwe n'ico kigaburirayo. Umugambi nk'uwo wa anagesa umaze iki? Ingorane zibonekeza mu irangurwa ry'uwo mugambi ziva kuki? Mbega imigambi nk'iyo itegurwa gute ikarangurwa gute? Inyisho z'ivyo bibazo ni mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri uw'Imana igenekerezo rya 28 mu kakaro umwaka w'2024. Abatumire ni
Frederic Bambunyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcel hamwe n'abarimyi b'ibigori bo mu turere dutandukanye tw'igihugu. Ikiganiro muzogikurikirana kuva igihe cy'isaha imwe z'ijoro ku mbuga zitandukanye za Radio RPA. Mu vy'intwaro navyo nyene mwavyumvise mu ngingo nkuru abarimyi b'ibigori bo muri komine ya Busiga intara ya Ngozi baridogera itegeko baraye bahawe ryo kuguruza amakonte muri koperative kugira baronswe amafaranga baheraniwe n'ikigo Anagesa. Kubwabo barimyi ntivyumvikana ingene borinda kuguruza amakonte mu gihe amafaranga ya mbere bayahawe atamakonte barinze kuguruza, bagakeka ahubwo ko izo konte nyabuna ari urwitwazo kugira ntibabahe amafaranga yabo. Kwizera mwidonido. Inyuma y'amezi arenga 2 bariko barishuza amafaranga yabo y'igice cya kabiri yasigaye ku mwimbo w'ibigori baguriwe n'ishirahamwe Anagesa, abarimyi bo mu ntara ya Ngozi bategetswe kuguruza amakonte muri Kopeke Ngozi. Ivyo rero bikaba bibaye inyuma yaho baheruka kwemererwa ko buca bahabwa amafaranga yabo nk'uko baronsa ya mbere bitiriwe biraca mu kuguruza ayo makonte, kuko abo barimyi bavuga ko bigoye. Uyu munyagihugu we abaza igituma uyu munsi ariho bibutse kubasaba ko buguruza izo konte. Ibintu bigoye kabisa, ariko iminsi yaciye baguze igitego ya kabiri ibigori, ubu niho bibutse gusaba abenegihugu bashoye ngo bugure amakonte muri Kopeke basaye ordre de virement kugira ngo bayashyize ku makonte. Ubu niho bakivyibuka kuki batabivuze bakigura ibigori bwa mbere. Mu kababaro kenshi aba barimyi bo mu ntara ya Ngozi babona ko kubatuma kuguruza izo konte ari urwitwazo rwa Anagesa, ahubwo mbere bakabona ko ayo mafaranga yabo yoba yarabuze bagahitamwo kubidindiza. Ibi ni intumbero, biragaragara ko intumbero y'ubuteze kuyatanga nk'umbuye ko amafaranga aba yabuze. Birababaje rwose ibintu nk'ibi ibintu byo gusamaza abantu ariko kwiteza ikinyoni niyo nk'umure banyegeze ingorane z'uko amafaranga aba yabuze. Birababaje cyane. Ku ruhande rw'ishirahamwe Anagesa ryojo rimenyesha ko iyo ngingo yo kuguruza amakonte kuri abo barimyi yafashwe kuko basanze amafaranga bazobishura ari menshi ku buryo yababa hafi imiliyaridi 5 mu ntara ya Ngozi yonyene. Ivyabo barimyi ariko badatahura kuko kubwabo bavuga ko n'amafaranga ya mbere atari make ariko bakaba barashoboye kuyahabwa. Ni mu gihe kandi abo barimyi bavuga ko benshi muri bo bava kure kandi bitoborohera kuguruza izo konte muri Kopeke nk'uko babitegekwa n'ishirahamwe Anagesa. Arakoze Waritere Kwizera. Tuve mu buraruko bw'igihugu tuje mu bumanuko, aho bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Mabanda intara ya Makamba bidoga ko ibiciro by'ibinyobwa by'ishirahamwe Brarudi bitubahirizwa mu bunywero bw'abazwi nk'abegereye musitanteri w'iyo komine. Abo banyagihugu batanga akarorero k'ubunywero bw'umushinga amateka yatowe aho mu ntara ya Makamba, bagasaba ko amategeko yo kubahirizwa kuri bose. Idonido na Remindera Gakura. Ubunywero bwitogerwa cane n'abanyagihugu muri komine ya Mabanda bwegukira umushikiranganje Edouard Gilbert yatorewe mu ntara ya Makamba, akaba nakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Muri ubwo bunywero bwo yatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya Makamba, inzoga za Amstel na Primus azirenze ko amafaranga 500. Uyu ni umwe mu banyagihugu bamwidogera. Ni kuri rond-point yo mu Mabanda, ni kuri parikingi y'imodoka zica Makamba, ni kuri Nyandorake twashimiraho nyene akabare kagutse canke ujo barita ngo n'ama-VIP. Akabare kari muri isoko gasanzwe, naho abantu barangura inzoga ni hafi nyene ya Mega yo mu Mabanda. Abantu bakura inzoga muri Mega normal bateza kugurisha ku biciro nyene vya leta. Abanyagihugu banidogera kandi ko ubwo bunywero atani ibihano bafatirwa kandi bihabera bizwi n'abajejwe intwaro. Imvo zivugwa na bamwe mu banyagihugu b'Imakamba ngo nuko umushinga amateka Edouard Gilbert arisoma mbiko wa mustaneri wa Makamba Jean Berry Hatungimana. Amabanda n'akayobera bahinga ibintu bijanye n'ibinyobwa vya Brarudi ntacamira biba ku mugaragaro bari yaka, nta musitanteri ntiyamira, nta komiseri ntiyamira, kandi barabizi barabibona. Rero twishwe no kutagira intwaro. RP yahamagaye kuri telefone umushinga amateka Edouard Gilbert kugira twumve ico avuga ku vyo bamwagiriza, ariko turamukena. Co kimwe na mustaneri wa komine ya Mabanda Jean Berry Hatungimana. Umuntu yobona ikintu kijya na kiriya
caduze iki kiragoye kiriya kiragoye ahaguma agira ati ni byiza guma agira ati ntama ni nziza zirahiriwe kuko babona katabuze uwo si umwungere mwiza yitwararika intama ziwe. abidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere none bigera ndababwira ko ibiraya bizimvye mbigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise mbigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise canja muri stoki wanje none mweho ni kubera iki mutogira nk'uko. Mu kiganiro kw'isoko c'uno munsi dushimikira ku ngorane y'abaganga b'abarundi bashima kuja gukorera hanze y'igihugu. Kw'isoko tugishikirizwa na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu ngendo amazemwe imisi mu mihinga itandukanye y'igihugu, Evariste Ndayishimiye yavuze ko abaganga bava mu Burundi baja gukorera mu bindi bihugu batabitumwa n'agahembo gato. Umukuru w'igihugu abona ahubwo ko badakunda igihugu cabo, ariko bamwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'intwaro mu Burundi siko babibona. Turabikijya nino mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 27 mukakaro mu 2024 muriko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Kaze mu kiganiro kw'isoko mu ngendo y'isi nkebuzo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze imisi agira mu gihugu yaraye avuze ko abaganga bahitamwo kuja gukorera hanze badakunda igihugu namba. Abaganga ntibagumye umutima Uburundi buzokira buhembe menshi niba barabacangero tuzoyabaha abo je muramvuga iyo babatugisha inama twafuma tuyakotiza tukayabaha kabisa. Jewe ndi umurimyi jewe nibambwiye ugomba kuja mu Bufaransa jewe umushara wanje tugaburemo kabisa atware kuko jewe ndirire ivyo nirimiye tugabure kabisa. Uwiyumva ko ari umucangero arazi wanje mu baganga ashaka kwigira mu Bufaransa aze tugabure umushara wanje. Erega burya botugisha inama abene igihugu twoyakotiza ntitwayateraga yeye twoyatera tukabaha mugabo kubera ko gatima atari gukunda igihugu naho muri miliyoni 100 hapa yemeye kubera atamutima ukunda igihugu afise. Mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka uheze w'2023 uwari umushikiranganje w'amagara y'abantu ico gihe Sylvie Nzeyimana yabwiye abashinga amateka ko abaganga benshi batanguye kuva mu Burundi baja kwisumamwo mu mahanga mu 2020. Ico kibazo c'abaganga bagenda burya sinovuga ko ari ca kera, ni ikibazo ca vuba. Burya abaganga benshi baba abaganga banonosoye abatwita abaspecialiste canke aba baganga baba generaliste benshi batanguye kugenda mu mwaka w'2020 baragenda kuko ku bwinshi ku matohoza twagize ku bitaro bishika 80 twasanze hagiye abaganga bashika 130 ariko imbere yaho ntabagenda arico gituma uko kugenda kw'abaganga novuga ntivyari bwadukore ku mutima kuko ntivyari bwibonekeze mu bitaro, ariko ubu rero biraboneka. Hari watanze akarero k'ibitaro vy'Umuramvya aho bagiye bose hagasigara umuganga umwe. Ubu rero biraboneka ariko gituma umushikiranganji bw'amagara y'abantu cashiye kidukora ku mutima, mbere turabishikiriza leta. Umushikiranganji bw'amagara y'abantu barabizi, leta irabizi, nico gituma twavuze tuti iki kibazo turakizi, turiko turaciyumvira kandi ni ikibazo gikeneye gutorerwa umuti ko vuba ku buryo nibaza yuko mu minsi iza noza hano canke nkagira ico nshikirije n'ahandi tuvuga ico koko tugiye gukora ku kijanye n'aba baganga bagenda. Muri nzero muri uwo mwaka w'2024 umushikiranganje harubu Lidwine Baradahana yasiguriye abakenguza amateka kwabo baganga baja mu bindi bihugu kuko bahembwa nabi mu Burundi. Muganga Lidwine Baradahana acavuga ko umuganga bita specialist usanga hembwa amadolari 150 ku kwezi muri leta, ugasanga ari ku mushahara wigwije ko 5 agiye gukorera mu bikorera utwabo, agiye hanze y'igihugu naho akaronka yigwije ko incuro 10 yayo yaronka muri leta.
mwigisha Libera ntibashira kandi wavuga ko hari imvo nyinshi zituma incabwenge zihunga Burundi kandi ko bimara amaje. Ico kibazo rero si gishasha, ni kibazo kimaze imyaka n'imyaka, kandi si kubaganga gusa, n'abandi bahinga bariho abatari bake bataye baromoka canke bagumye iyo bari kunonosora ivyigwa. Nshaka kuvuga yuko ari ibara ku mutemere kubona igihugu citwa ngo twarikukiye, kitwa ngo kirafise inzego, abahinga bagenda abategetsi barurera, ntibanamenye n'igitigiri c'abagingene bangana. Muti none biva kuki izo ncabwenge zigenda mu bindi bihugu? Icambere coco ni icuka kiri mu gihugu, icuka cerekeye amahoro n'umutekano muke, ubukene bwabaye ndanse mu gihugu, ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro, ibisata vyose vy'igihugu vyatitutse, na cane cane igisata c'indero, kuko abo baganga bagenda barafise abana, barafise imiryango, baja kurondera ubuzima bwiza bw'abana babo, kugira abana babo bige, kugira baronke agashara gakwiye ku gutunga umuryango no gufasha inshuti n'abagenzi bagorewe mu gihugu c'u Burundi. Uburundi budashira imbere incabwenge, turabona ibikorane vyama vyabaye, bakazana abahinga bavuye hanze, ariko ivyo bahanura vyose bica mu gutwi bigaserukira mu kundi. Nta kintu abari ku butegetsi no munsi bahindura na gatoyi ngo bashire mu ngiro impanuro zatanzwe n'izo ncabwenge. Ni ukuvuga ko incabwenge zitakamaro zimaze mu gihugu, kubera naho zihanura ntizumvirizwa. Icambere coco n'umukuru w'igihugu ni bafise umuti, inyishu y'ivyo bibazo bihanze abarundi bariko barahunga ku bwinshi kubera umutekano muke, kubera inzara izura inzara, kubera amashuri yatitutse, akanovera kagiye. Umuvyeyi wese yama yifuza yuko umwana wiwe atera imbere kurusha uwe, baca baja kurondera amashure hirya no hino. Arico gituma rero mwumva abarundi muri rusangi bahunga Burundi, agerageze gushiraho imigambi n'imigabo yotuma abarundi bose atanumwa avuyemo. Nshaka kuvuga atavy'ubwoko bigiyemwo, atavy'imigambi bigiyemwo, amenye yuko Uburundi buzotera imbere, buzotezwa imbere n'abarundi banonosoye amashure, bazi ubuhinga buhanitse mu bisata bitandukanye. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro kw'isoko c'uno munsi, mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabashimiye nongera ndabike banura, naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko. Ni hano rero dusozereye amakuru yo kuri wa 27 Mukakaro umwaka wa 2024. Ndabakengurukiye ku kanya mwafashe ko kuyumviriza, bakoze kandi n'abayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ningeko, mugire amahoro iwanyu.